Ndagusuhuje wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ndakwibutse gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure nyene. Ese ivya Perezida Ndayishimiye na General Niyongabo vyoba vyifashe gute? Imyaka 11 General Prime Niyongabo niyo amaze arongoye igisirikare c'u Burundi. N'ubwa mbere ivyo bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe uwashoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye yagitwaye imyaka 9. Ni ukuvuga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo itandatu n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na gatandatu. Muri iyi myaka itatu iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye basanzwe banahuriye kuri vyinshi. Imitumba bavamwo iregeranye. Ndayishimiye na Niyongabo n'abagenzi ba kera. Ndayishimiye yahagarikiye ubugeni bwa Niyongabo. Mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni, Prime Niyongabo yamye ari uwuhumuriza ko Bunyoni hatoshobora gutembagaza ubutegetsi. Mu ruyeri rwo kwigizayo Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Ndayishimiye. Muri aya mezi ya nyuma, ishusho y'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye iriko iratakara kwa General Niyongabo. Igisirikare kivugwamwo ubusuma bukomeye. General Niyongabo aboneka nk'uhagarariye ubwo busuma. Abasirikare baridogera cane Prime Niyongabo. Ndayishimiye bizomugora kumugumana mu gihe abangamiye abandi bajenerale yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amatwi adusumira avuga ko General Niyongabo nawe abizi ko igihe asigaje mu mabanga coba ari gito cane. Amazina y'abashaka kumusubirira haranuganugwa. Co kimwe n'ibindi bihangange bitekewe n'ubwoba muri kino gihe nawe nyene yoba ari mu bariko baragerageza kurungika imiryango hanze kubera batazi iyo ibintu bitera bija. Prime Niyongabo yaravugurujwe ku kibazo c'imishahara y'abasoda. Mu mpera za Ndamukiza 2023 abasirikare barongewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yararwijwe hafi incuro zitatu. Ivyo vyabaye mu gihe hari haciye iminsi mike cane General Prime Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cose abasaba kwihangana, akavuga ko ata mafaranga ariho, ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ishavu mu basoda ryari ryinshi cane. Inyuma y'ivyo biganiro henshi nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro. Icababaza abasoda ni ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuronka agatike ko kuja kuramutsa imiryango, ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo y'umurengera mu kugura amaparasera y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekeranye, kwihariza urudandaza rw'imiti mu gisoda n'ibindi vyinshi cane. Benshi baribuka amakuru ya RPA avuga ingene General Niyongabo yafatanywe muri Kigarama 2022 amadolari ibihumbi 200 yarajanye mu rugendo. Kongera imishahara abasoda ntivyasavye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka. Ni nayo mpamvu mu gisirikare hakwiye urukurukuru kw'amafaranga bongewe harayo bahora bibwa. Mu gihe ata nsiguro itanzwe, ntanyeka ko urwo rukurukuru hari rwo abasoda bazogumana. Ubusuma budasanzwe mu mishahara y'abasirikare. Haraciye amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda DCT. Amatohoza yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe bamwe, ugasanga nk'umusirikare umwe baramuhembye amamiliyoni ku kwezi, bakaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi vy'intwazangabo bikora muri DCT basanze vyaratunze ku rugero rutangaje, aho usanga bamwe bafise amazu mu makaritsiye nka yose ya Bujumbura, baraguze imiduga izimvye, bamwe mbere imiryango barayirungitse muri Canada. Amakuru y'ibanga akwiragizwa mu basoda akaba avuga ko bano basirikare boba barakoranye na General Niyongabo. Ayo makuru akaba avuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara. Rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda, ndetse n'urundi rwaja ko imishahara abasoda bahabwa. Biragoye rwose kumenya ukuri kw'ayo makuru hariko arakwizwa mu basoda. Ico bikoze hari ibisongerezi bigeze mw'ibohero kubera ubwo busuma. Hari n'abasirikare birukanywe kubera amakonte yabo yaciyeko iyo mishahara y'ubusuma. Muri DCT ibisongerezi vyasubirijwe n'intwazangabo.
ayandi mafaranga yibwa cane ni ayakurwa ku mishahara y'abasirikare baja mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica. Umuntu afatiye ku basoda baja muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi ibihumbi 600 mu mafaranga y'amarundi ku kwezi. Umuntu afashe ko buri kwezi muri Somalia haba hariyo abasirikare baba 5,000, ni ukuvuga ko buri kwezi babatwara hafi miliyaridi zitatu. Ayo mafaranga yose abasirikare bakavuga ko batazi yaja. Amakuru ariko arakwiragizwa mu basirikare akaba avuga ko Perezida Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose y'ibibera mu gisirikare. Ubusuma mu myambaro n'imfungurwa z'abasirikare. Intwazangabo twaganiriye zaratweretse ingene abasirikare bagiye gufungura kuva muri Mukakaro 2023. Abasoda bagiye gusubira gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho. Ivyo baheruka mu myaka ya kera kuri Bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya. Inyama, amata, umukate, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa n'ibindi. Niko amafaranga igisirikare kizokoresha mu gufungurira abasoda yongerejwe, ariko abasoda bo bemeza ko ivyo vyose bari basanzwe bavyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka abasirikare barafise imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakaronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashimira Imana. Ayo yose ni amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Mu vyipfuzo vyabo abasirikare bashaka ko ivyo vyokorwa nko mu bindi bihugu bimwe bimwe vyubahiriza umusoda, aho ayo mafaranga yose yongerwa ku mushahara w'umusoda, hanyuma hagashirwaho imangazini za gisirikare aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikeneye. Perezida Ndayishimiye azoshobora kwikura General Niyongabo? Kino kibazo kirahanze Perezida Ndayishimiye muri kino gihe ariko agwana n'ibihangange vyinshi. Intambara ya be na General Bunyoni ntirahera. Aherutse kwiteranya n'ibindi bihangange vyinshi cane mu guhindura amanoti yavyo ibipapuro. Intambara ya Reverien Ndikuriyo irashushe. Intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse iriko iragera ahakomeye cane, kandi igihe cose hagwanyemo n'umurwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi bajenerali. Ubwoba n'ishavu ni vyinshi mu ba-CNDD FDD muri kino gihe. Aho niho bimugoreye kumenya uwundi musirikare yokwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Ndayishimiye abona abahemu mu mpande zose, ntazi abo asigaranye ashobora kwizera. Ku rundi ruhande ariko kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene azi ko atagikundwa sicoroshe. Amukuye ntazi iyo aca amushira. Yararangije kumuha amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntari bumugire umushikiranganji wo kwivuna abansi. Kumbure azomukura aca amupfunga nawe nk'uko yagize Bunyoni, canke azomurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, mu Bushinwa canke mu Burusiya nk'uko bikunze kugenda ku ntwazangabo zikomeye zigijwe kure. Ico bikoze ibihe ntivyoroshe kuri Perezida Ndayishimiye. Abo batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka abansi. Ubusuma bakoze babukoranye na Perezida Nkurunziza, abandi yarabubarekeye kugira bagume bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ivyo bintu ku bantu bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi ni intambara itoroshe. Abasirikare bo bipfuza kuronka indongozi nshasha inyuma y'imyaka 11 mu butegetsi bwa Niyongabo.